kigo cy'ubudandaji n'amahinguriro CFCB mu cyamake y'igifaransa barashima ingingo yo gusubizaho amazu y'ubudandariza bw'amafaranga y'agaciro, ariko rero ngo hari tumwe tugihara kugira ngo mu gihugu cyacu amafaranga y'agaciro abe menshi cyane. Olivier Suguru umukuru w'ico kigo agasaba ko niburiburi ku mbibe duhana n'ibindi bihugu amasaha yo gukora kwiyongera niburiburi bakaza barashikana igihe cy'isaha 4 mw'ijoro. Aha mbere ni mu gihe ibindi bihugu duhana imbibe byo bikora amasaha 28 kuri 28. Hari mu kiganiro rero n'abamenyesha makuru aha mbere yanishyuye n'ibibazo bitari bike bijanye n'ivy'ubutunzi, reka tumwumvirize. Ikigo c'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi CFCB cifuza gushikiriza abarundi n'amakungu cane abikora utwabo ibikurikira. Icambere, CFCB irashima by'umutima ingingo leta mvyeyi leta nkozi ibicije kuri banki nkuru y'igihugu BRB yaraye ifashe ryo kugurura amazu acuruza amafaranga mva makungu no kurekura ko amafaranga avuye hanze ayabagenewe bayaronka uko yarungiswe. Izo ngingo tuzikeza cane nyine icubahiro General Major Barito ndayishimiye muhizi w'iterambere ku bukerebutsi ntangere n'uburongozi bwiza ashira imbere kuko arajwe ishinga yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu. CFCB irashigikiye cane leta mvyeyi leta nkozi. CFCB irashima cyane ingene ibanki nkuru y'igihugu BRB yifashe rugabo muri ibihe bigoye by'ikiza ca COVID-19 no muri gihe c'intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya byatumye ihanohanwa ry'ubudandazwa ku isi rihungabana. BRB yakoresheje ubuhinga n'ubumenyi budasanzwe ngo Uburundi bushobore guca muri ivyo bihuhusi kandi igihugu kikaguma cifashe. Iyo ngingo ije hageze kandi izofasha kuzamura no gutsimbataza ubutunzi bw'igihugu muri bino bihe isi bitoroshe bihanzwe n'ubutunzi kw'isi yose. Kugurura amazu adandaza amafaranga mva makungu bije tubikeneye cyane kandi bishitse mu gihe nyaco kuko ibihugu bya Buraya na leta yunze ubumwe bwa Amerika byadukuye ko umuzigo w'ibihano byari bimaze imyaka 6 yose bizingamitse ubutunzi bw'igihugu. Turemeza tudakekeranye ko izo ngingo zizozanira akajya koyoko abene gihugu bato mu minsi iri imbere. Turizeye yuko idolare rizogenderera koroka uko imisi izogenda, ibiciro by'ibidandazwa byankenerwa bizogenda bigabanuka buhoro. Amashirahamwe amahinguriro abagwizatunga bagiye kwatora koyoko kuko twizeye ataguhimanga ko amafaranga mpuzamakungu azogenda ariyongera bukebuke. Twashaka kumenyesha ku bice byababa 50% by'amafaranga mpuzamakungu adandazwa bakoresha bayakura ku isoko itemewe n'amategeko. Aho twomenya ko mu minsi iheze idolari ryigeze gushika no kuri 3,500 kuvyerekeye amafaranga mamakungu yava hanze hanyuma aho yarungikiwe bakayaronka uko yaje bizotuma umurundi wese aronka amafaranga agenda ariyongera kandi akayaronka bitamugoye. Atakujya umunwa twomenyesha ko abarundi imbere n'abanyamahanga bagenda kuyakura mu bihugu ducuditse, ibihugu bya Kongo, ibihugu bya Tanzania n'ibihugu by'u Rwanda. Mu bindi bihugu byo muri Afrika amafaranga ava makungu arungikwa n'abene gihugu bagiye gupagasa hanze aharugwa mu mamiliyaridi y'amadolari muri ibyo bihugu baje bavamo. None twebwe ubwo twohimiriza bene wacu bari hanze bakijukira gukora imigambi aho bataye uruzogi
gutyo amafaranga ava hanze akiyongera. CFCIB ibona ko hakwiriye ingingo mperekeza zotuma urudandazwa njabukambibe rugenda neza mbere rukongerekana muri akarere turimo. Gukura amabariyeri atuma idindiza y'urudandazwa njabukambibe rukavaho. Kurihisha igiciro kimwe ibipimo bya COVID-19 mu bihugu duhana imbibi. Abadandaza baridogera ivyo biciro kuko Uburundi ari bwo burihisha menshi gusumbya ibindi bihugu. Ivyo bituma abinjira mu Burundi bagabanuka, amahera mva makungu yinjira akaba indica ntikize. Kugurura imbibe n'imiburiburi gushika isaha 4 z'ijoro. Twamenyesha yuko mu bihugu dusanzwe dusangiye akarere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko basanzwe benshi bakora amasaha 28. Korohereza amashirahamwe atwara abantu n'ibintu agana mu gihugu cacu c'u Burundi. CFCIB yari yemeje gushigikira yivuye inyuma leta mvyeyi, leta nkozi mu migambi wo gusahiriza ikigega c'amafaranga mva makungu. Aho twotanga akarero k'imashini ikanyisha ibyo bita terminal frigorifique iriko irashirwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu ndadayimerikiyoro. Izo mashini zokorohereza abashora ivyamwa, imboga, inyama, amafi, amashurwe n'ibindi bishobora gupfa n'ingoga. Bizotuma ikigega kibomboka ku mafaranga mpuzamakungu. Amafaranga mpuzamakungu yiyongere, bizotuma amahinguriro yongereza umwimbu, mbere hanaboneke umusesekara ushogwe hanze, gutyo ikigega kibomboke. Ngene uno munsi ibiciro by'ibintu nk'ibinyobwa bya Braludi n'isima ya Buseko byaraye bidugijwe mu gihe twahora turi muri situation utuvuga yuko uno munsi amafaranga mva makungu akenye. Ariko rero uno munsi haciye igihe ibanki nkuru y'igihugu natanze natujya turusho no twita turusho. No munsi niho tubonye ko ibiciro biciye biduzwa, kandi mu bintu byashikirizwa kenshi havugwa yuko harimo kubura amafaranga y'agaciro. None mwebwe nk'abahinga musanzwe mubikoreramwo mubisigurira gute abadukurikiye? Urakoze kumaza ico kibazo. Nivyo muri iyi minsi twarabonye yuko amashirahamwe ya Braludi asanzwe ahingura ibyeri n'amafana cyo kimwe n'ihinguriro Buseko risanzwe rihingura isima badugije ibiciro ndetse banabiduza. Ibyari biheje gushikizwa ni banki nkuru y'igihugu yerekeye kugurura amabiro doshanje no gufasha abantu bo hanze n'abarundi basanzwe bakorera imirimo yabo hanze kugira bashobore kuronka amafaranga y'agaciro, bashobore kuyaronka bitabagoye. Ikintu no bashikiriza nuko nivyo ibanki nkuru y'igihugu yashoboye gutanga izo mesure kuko nabisiguye, ariko ivyo bashoboye gushikiriza ntibashobora kuja mu ngiro. Ivyo bashikirije amategeko bagiye bayihejeje kurekura, mugabo basaba baravuga yuko ishigwa mu ngiro yavyo bazoshobora ishikiza mu nyuma. Bisigura yuko rero nta kintu kimwe kirashoboka gukogwa kugira ngo ivyo bavuze bibe byamaze gushika mu ngiro uno munsi. Hanyuma amafaranga y'agaciro ntacaza ubwo nyene ashashika uwo munsi, birafata umwanya, bigenda biba buhoro bikamanuka, hanyuma n'amafaranga akiyongera, amafaranga y'agaciro. Ikindi nuko si ikintu kimwe conyene gitiza gukogwa kugira ngo ibyo ariko birakogwa bice bihinduka, kugira amafaranga y'agaciro akoroke kandi amafaranga y'agaciro abe menshi. Hari ibindi byose biteza gusabwa bico twokwita amamezi d'akompagnement, ibintu biza bishigikira izo ngingo. Ivyo navyo si bindi ni nk'intwari ibereye. Ibindi ni nk'ibi by'urudandaza njabukambibe, hakenerwa yuko abantu boroherezwa. Abasanzwe baza gusuma ibintu byabo mu Burundi nk'ibihugu dusanzwe ducuditse dusanga imbibe, ibihugu bya Kongo, ibihugu by'u Rwanda, ibihugu bya Tanzania, bashobore kuza bitabagoye. Ibintu by'amabariyeri asanzwe ari ku mabarabara cyane yegereye izo mbibe
bikahava. Ibi byo gupibisha ibya COVID-19 bikoroherezwa. Hanyuma na cyane iyo mahinguriro yasangwa ko ibintu amafaranga y'agaciro bagashobora kuyaronka ku giciro kiri hasi gusuma uko byari biri kugira ngo ibiciro bishobore kumanuka. No bizeza rero yuko tworindira ivyo byose tuvuze nivyamara kuja mu ngiro, nta kibuza yuko amafaranga y'agaciro azokwiyongera ndetse n'ibiciro bigashobora gukoroka. Mugasi ibintu bice biba umunsi umwe nyene babivuga, ni ibintu bigenda biriyongera buhoro bigera birakoroka, n'ibindi byiyongera by'amafaranga y'agaciro azoza mu Burundi. Reka turindire gatoyi kuko niba baciye baduza ibiciro ni baravye ku kahise y'ibintu bagiye barabamwo, si ibintu byabaye no munsi nyene. Twizere yuko rero ibintu byahinduka bakorana bagakora na leta kugira ngo ibyo biciro bisubire bije hasi. Mwavuze yuko berbe yarashikirije n'ivyo ingingo yafashe, ariko mu kurindira ko ija mu ngiro abakora bo babandanya bakora, ariko hariyo abaca biyumvira ati none kurindira yuko uno munsi iyo ngiro bambe iyo ngingo ishirwa mu ngiro, hariho abaca baprofita bakaba baraduza baprofita abanyagihugu canke abandi bantu. Oya, sinibaza yuko ari ugushaka guprofita bene igihugu, kuko natwebwe cyo kimwe na leta nitwokwemera yuko abantu babadandaza bikinga mu kiza kugira ngo bashobore guprofita abene igihugu. Kuko nabisiguye izo ngingo zafashwe ni banki nkuru y'igihugu zishobora guca zija mu ngiro uwo munsi nyene kugira ibintu bice bigabanuka, kubera ko amafaranga y'agaciro akenerwa yagiye hejuru kugira ngo bashobore kubanza kuyaronka ku giciro giciriritse, bongere baze kurondera ivyo bakoresha, ivyo vya matière première biva hanze, baje kurondera ivyo bakeneye kugira ngo mahinguro yabo ashobore kubananya ariko arakora. Byarashoye n'ivyo ariko barakora babikoze ku biciro biri hejuru, ntibashobora guca bananya bakora ibintu biri hasi ngo bace bahomba. Ahubwo ikintu kihambaye mwebwe mwari kubaza mubwira muti mbega kw'ivyo biciro byadugijwe twara tubona yuko inzoga za Braludi n'isima bidakwiye ku isoko, ubu uye bizosha biboneka gusumba, kuko ahantu twara tubona nuko abantu barabikinga mu kiza kubera ko ivyo binyobwa niyo sima itabikwiye ku isoko. Twibaze yuko ahubwo uye ibiciro aho byahora bishika bizoja munsi gusumba aho byari bimaze gushika uno munsi, kubera ko iyo bibaye bike ku isoko abantu baca bigurisha bikinga mu kiza bagaca baduza ibiciro, bakiduza ibiciro bonyene. Hama twari tunasabe yuko ayo mahinguriro abiri yoca akora amakantite akwiriye kugira ngo abenegihugu bashobore kubironka bitabagoye. Tuba dusanga koko duharuye uko abantu bahora bagira amaspekirasyo bakaduza ibiciro ahubwo bizokoroka gusumba uko byari bimeze uno munsi ku masoko.